tugire Kristo. Naratabaje Imana ranyumvira, nimumfashe tuyihe impundu twese. Sinoreka kuguhaya mubyeyi mwiza, niwe bute litekaba we bose. Ndashimye sinosiguraga imba reka nje kose, ijuru ryo se riri muri jewe. Ndashimye ndashimiye umukama kubwiza byo sangirira, sinoreka kumwigina ibihe byo sinzomuyaga jewe. Ndashimye tugire Kristo. Shetani n'umugome yantwaye, ariko ko Imana yabiretse none ikomeze indi natwe, ireke nkoresha ingufu zanje zose. Mwene Sirake yaravuze mu gikona cya Kanga 24 ngo nzovuga gushikara ishake risabe, ngo nzobigeza kure. Impamvu Imana yabiretse nayo nzi, ariko naco bintwaye. Namwe ndasabye intege ico bibatwara. Ndabaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza kuri iki gicaniro cya saa 9, tucinjiremo saa 8:34 kugira kidusange izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Umutwenzi w'imbwa tuje kuwuzibira, umutwenzi w'umarayika w'umukama kuri twebwe tuje kuwugororera amatsi. Twinjiye muri iyi nayo idasanzwe inshikiriye muri zisanyire saa 8:6. Ni naye ikoze ku mutima wanje. Kubera iki? Yankoze ntabibereye, naruwo gupfa, niwe ya muje n'Imana ubu ndashima. Yezu mwana w'Imana niwe nizeye. Ubundi Aline Gahongayire yaravuze ngo nzakubwira byose ataco nsize inyuma, wewe niyo wamvaho narimwe. Nujurambirwa kunyumva, amatwi yawe ahora yiteguye kunyumva. Mukwiye kuza imbere mukaba muciye bugufi, nuko dawe wa twese ugihagiye mu ijuru n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose, ndagushimiye cyane. Ndagushimiye kuko ari wowe udukura i Babiloni. Ndagushimiye kuko ari wowe udukura mu buja bw'icyaha. Ndagushimiye kuko ari wowe womora amashashara y'ibikomere by'imitima yacu. Ndagushimiye ko wadushiriye amaraso ya Kristo, twambaza ngo tweze ibyaha tukwera koko tugasa n'inyange zerade. Ndagushimiye ko ari wowe twimanuka twima abarotsi. Ndagushimiye ko ari wowe turemera ubuzima bushaje. Ndagushimiye ko ari wowe twimanuka twima abambutsi. Ndagushimiye ko ari wowe twimanuka twima abangusha. Ndagushimiye ko ari wowe mbaraga zacu, ni wowe bubasha bwacu, ni wowe bukomezi bwacu. Komeza wubaka ubwoko bwawe, ibitubabaza udutandukanye nabyo, byo watugeneye uduhe kubinezererwamo. Yesu Kristo mukozi mwiza, ni wowe usobanganura ibisobanganye mu buzima bwacu, ni wowe udutera iteka ukatunezereza,
ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Ingoma yawe niyamamare muri twebwe, ubwami bwawe nibweme mu mitima yacu. Duhe mutima wa mweranda tuganirire kugira ngo dushobore kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, maze inyenyeri zacu zari zaratwikiriwe, zari zaratwawe n'abarozi, zari zarafukerewe n'abambuzi n'abangushi, uyu munsi twongere twinjoye ubuzima bwawe bushingiye kuri zo. Uyu munsi duhabwe umunezero hejuru y'iyindi. Uyu munsi dukugwe kw'imbibi, uyu munsi dukugwe kw'ibitako by'abarozi, uyu munsi dukugwe kw'ibiheko by'abambuzi, uyu munsi dukugwe ko iminaniro, agacinyizo, agasuzuguro k'abana bamaze kwiyegurira isi. Uyu munsi duhinduke ubwoko bwa rudasumbwa, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha no mu bwiza. Amen. Amanere mbaye indirimbo zo kuva zini indirimbo zo kuva mu byaha. Muri uyu mwanya wo gusenga tugasaba Imana ngo itwugurure ikirere cyiza ku buzima bwacu. Kuri iyi gicaniro cya saa 9 iriza mu gihe hagati ya saa 9 na saa 12 ni ku munsi wa 311 ni igenekerezo ry'indwi, ni umunsi wa gatanu, ni ukwezi kw'icumi, ni mwaka wa 2025. Reka mbabwire akantu kamwe. Inaha y'uwo mukristo niyo ngomba twigisha nyeko. Kimwe mu bintu bizokugura ikirere cyiza ku buzima bwawe ni ukwigira sindabibazwa ku marushwa watawe mudafite mu ruhara. Nubona wahemukiwe n'uwo wagiriye neza, nuja kwidodomba uzobu babyita ngo ni kubisobamwo. Nubona uhemukiwe n'utahemukiye, nubona ujyajyanijwe n'ubutajyajyanije, umutware muri Isaya 33:3 azoheza kubikora. Imana izi gutabara nayo ikibimukorera hama sigara amaramara, kuko Imana iguhanye nawe ukura icyo gihano cy'Imana. Mugabo mwana w'umuntu aguhanye, Imana yakura igihano cy'Imana. Imigani ya Salomo 25 yavuze ngo ntuzofata umunyamakuba cyangwa umunyamibabaro. Yavuze intongane umuciro ubanza cyangwa umwararatse, ukishavu ry'Imana igwava ari kugarukira ko nawe aketswe. Imigani ya Salomo 11:8 yavuze ngo iki? Ngo intungane izotabagwa mu makuba y'ubwoko bwose, kandi iki umunyamanyanga yamakuba yose azomugarukirako. Umukristo ashinze nahe yikimubaye ko muri iri joro. Meje gusenga nzasangiye naye yaje, nabwo yaruka kumvugisha, ariko werutse naye namuganirije. Hari igihe abigisha b'ijambo ry'Imana tubagira inama mukatwita imbaza amarushwa, ariko nituri imbaza amarushwa ni bake. Biravuga ngo barabataka ubona kurya bacumbi capati, ngo fata ifarine nziza, isukari, irigirinuka, amata, bya revire burya capati ari gibasha mu karevire gakeyi kugira ishobora kuba elastique. Byose ugaponda. Abahinga bashiramo n'imashini kabiponda neza. Hamwe utoshobora gusubira kubona ifarine ukwayo, tubona isukari ukwayo, ujya mu capati yajyamo isukari n'umunyu. Barabivanga. Gana mu bitumba nibazo wende ngo hajyamo umunyu gusa, mu isukari gusa, hajyamo nakunyu gakeyi, kugira isukari ifata itabanje kuba nyinshi. Zoze mumbaza. Niko n'Imana iduponda. Werutse muri umuna wanje ambaje ngo niko ariko abakozi Imana benshi bafise amateka. Ni nukugana hage icyo tuzokwirata. Nugera aho wodugije kwira umukozi w'Imana, Imana igucira akanzo kukuzamuka k'icyubahiro nawe kugira ngo bigume biba byiza wonamye ngo kugaca bugufi. Yukomeje ukazamura umutwe Imana irawuhonda. Cyubahiro cyane kivogego. Niyanga ko tunezerwa
yanga ko twubawa no ko turi ngoro za mutima mweranda mugabo nishaka ko tuzamura umutwe w'ubwibone nk'abo mu gihe cyo kwa Nimuradi Tanguro 11 umunyabwibone ni sira puissance divine Imana barizamura Kristo ngo nutumirwa mu rubanza ntuzogende kwibagabagatisha ari imbere uzoreke wicara ushike hama bakuzamure bakudoze ko bwicubero cyawe uyu mukristo ashinzi nahe ko yaramaranye mu mutima igihe imisi yo kwica uryaga ni umudamu yaramaranye mu mutima inkota imutuma nawe gusogota uwundi yicishije umurozi yicishije ibirozi yicishije abifashijwemo nando mupfumu umwambutse umwangushe abitewe ni kumubabaro guhemukirwa umubabaro utavurica mwabahungu n'abakobwa mwabagabo n'abagore muri kwibikamwe imibabaro kwa rujanti mwagize uburaro bwanyu icyo udashoboye kireke haguhemuka wehemukirwa haguhera na woheranirwa uyu mukanyazi yinjiye muri komera Kristo ni muzima ntagihamaze ariko nshimiye Imana bivuze ko niyashimiye kubivuga mugambi bivuze kugira ngo abakenyezi mutuburuke mu mitima yanyu tukiyumvira kwica n'imbwebwe ngitiga zitangire zitangura kugenda iyo vuze umurozi ari inyamaswa zitangura guhaguruka ukazibona nk'ubara abantu mufise igitero cy'imbeba mu nzu ni wizera muri rijambo no muri nayo y'umukristo izi ngingo tugiye gufatira ubuzima bwacu ukazikurikiza imbeba zose zigiye gusohoka ntuzimurikire na kimwe imbeba zose zigiye gusohoka zigiye kurira imome zigende ku mubanyi wawe bazaratwereye mu nzu zanyu biremera inzu z'amakara nta stock ufise nabyo kurya na bigori biriyo iyo zituherera hari bigori ho umubabaro utewe n'umuntu utari witeze ku mubabaro wawe urakwibagiza icyo Imana yagukoreye uno mukristo w'Imana mugabo yaranijwe n'uwo atari yiteze ko yamunanitse iki kinavuze ngo yabohotse ku cyaha cy'ubwicanyi cyari muri we aravuze ngo amen amen umvirize nayi abatayisoma iyo audio hari game bitazokurikirana ngo jewe ndashima Imana iguhezagire intare jewe ndashima Imana iguhezagire cyane wowe mwigisha wakomera Kristo ni muzima jewe nari maze iminsi nayebye kumviriza inyigisho zicanga ariko uyu munsi nawe uzitiro kuvana saa moya z'ijoro n'iyi saa ya saa 9 murumva ko jewe ibinshikiriye ari imbere burya ari mu mahanga nari mu Burundi bari imbere Kenya iri mu baba isindi icyo gihugu amasakira imbere yacu mugabo twibwe ngo saa 9 cya buri minota 14 ariko gusa turi mu zamu saa 9 turiko turategura kiceno cya saa 9 murumva iyi misi yari yaci na bonjour yarake kandi gatwaraganiriye umutwara warabumanda mugirina hari gihe urumva uri kuranuza kubera imubabaro ufise n'akende ufise umva umenga ukoreneye umuntu agushigikira umva umenga umuntu ukeneye umuntu ashigikira icyumviro cyawe kubera iki umwambuzi mwahuye ubwa mbere yaragukomerekeje ububasha bw'Imana bushira munsi y'ibitekerezo wawe n'ubundi ni ngombwa Imana iguhuza n'umuhesha w'umugisha umwakubwira ati nawe ushaka kwica kandi bishoboye bireke kukuguhora nuko Imana kumva umenga akukasigitesha ukumva umenga ari kugutahura igitumugira ubikore nyigisho rero murumva ko yasa n'uwaciye aziyeho namubona ko arimwo mugabo nabyo narizi ko azumviza nuko atazumviriza ngo numvise ijwi rimbwira gukurikira iri joro ryose ibiganiro by'iri joro ngo kandi sindyama Imana iguha umugisha ko wumviye akami kawe buriya Imana iza kugukiza Petero kijya kimuga cyari ku muryango wa mwiza buriya no mukuzura Tabita yavuganye n'umwuka wa Tabita Petero ni yavuganye n'ikiziga n'urubiribiri kwa Tabita yavuganye n'umwuka wa Tabita agemezanya n'Imana Imana umubiri wa Tabita wari waraboze wari waragizene umubiri kw'Imana ushira ko nakandi bopyo ukabugiye naho
muriko mukangwa ngo n'amaboko agwaye kanseri. Ndaje kubabwira gatoya timuswe gukangwa n'ibyo bintu. Umwana w'Imana shinzina uyigeze gukora kanseri Imana yamutabara arayikira. Uzaje tugera kumenya nikindi gihe kujya kuntu muhura muri abanyamibabaro mwese. Mugabo yongera kuza muri komera Kristo ni muzima atazi ko ari Anita. Aheruka ari Anita umugogo murushwa. Nawe namusitse Gitega ari umugogo murushwa. Mugabo nkabanzi gitangaza Imana yamukoreye kukijanye na kanseri y'ibere. Ico kitiwe. Murumva ko ategetswe kumviriza izinyigisho kandi murumva yuko atimiriye ijwi rya mutima mweranda. Ni wimira ijwi ry'Imana kugira ngo umvirize. Ni wimira ijwi ry'Imana kugira ngo tanga. Ni wimira ijwi ry'Imana kugira ngo tega amatwi. Ni wimira ijwi ry'Imana kugira ngo babarira. Ni wimira ijwi ry'Imana uzoba ukoze caca kivugwa muri Matayo 12 kikongera kikavugwa mu rwandiko rw'Abaheburayo kandi uzowe nyene wimiriye umugisha wawe. Bangwa bamaze gusogongera mukamenya ko Yesu Kristo agira neza. Umaze gutibanga ngo ntibabigishoboka. Petero karavuga ngo uwo muntu ngo nawe wambara n'impuzu yiwe ngo nawe urakumenesha ibanga. Yesu Kristo akavuga Matayo kandika muri 12 ngo uwo muntu ngo aba yamaze kwirukana umwuka w'Imana ashobora kubabarirwa. Iri jwi wimiriye n'iryo wakiriye n'iryo butamazika. Umukristo amazi maze kumona muri komera Kristo n'ibyo mbona aranyandikiye profile ariwe. Numva umenga ni nk'ikiro cigitangaza hari ngira nk'amezi 3 aheza ari imbere. Uko biri kose aracimisi 90. Icyabaye ni giki aranganirira ndamuganirira ndabwiye ntiyuba mu Burundi aho uri hose nabwirizwa ko kuhagusanga cenga gusaba ukahansanga none ko tari mu Burundi reka nihangane. Mugabo nsangira uwane yangwara kuko yangwara yaragwaye namuheruka bari mu bumwe no mukunzi wiyo mutware wiyo malgré ingwara yaragwaye gushikaho mugabo twamushimaga bati ni intwari ko twabona ari uyanganye. Kumbe hari ibintu abagore mukenyereye ko ari urupfu ku buzima bwayo. Mugabo ncasanga urugo rwo rwarasambutse rusambugwa n'umwana yaretse. Yumvira umwana uretse kamugisha mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane yagera mu wa gatandatu ngo gutwaye umugabo. Mwabagabo mwambundeke mwe z'ibyaha mwabagome muzobijana mwambura kimazima. Umwana wareza bari umwana wawe umukobwa wawe muri gukora ibizira mwabuze nani mpimba muse mu kwigwa mu mwege. Arango ni mwabo gutanga amashika mwaya Gyo imazi mutambira kemoshi mutwara. Muishira Imana se umwami wa Yesu Kristo. Umugabo muzima ararongora umwana wo munzu. Umugore ariruka. Gushika umukobwa umwana wareze wagaburi wamitsikanda mbirukambika karese utarabyaro yo yagwa. Urumbwe atori ngo ni ngo gukubita. Akagusora mu nzu kagenda ugapanga. Nsanga afise umubabaro usumba ya kanseri yarafise cyagi kuko niyumva ko ububasha bw'Imana bukiyari ngo bumutabare. Aganirira ambwira ati maze kugera mu mahanga bambwiye ko nshobora kuronka umupfuma mu nyicira nabwo ndi dukora amaraso kuko indoki z'Imana izozihanganira izozica. Tuzovuga ngo yasoye mu rugo nuzovuga ngo yanwaye umugabo yatwaye ikinyawewe yatwaye inzovu sindi gutuka se w'abana babo. Ariko hari ngombwa ko muzatura kwinyamaswa yakwinjiriye mu marangamutima kugira Imana yihindure cyangwa igukure. Umwamikazi Estera muzosoma ingene yasenze avuga ngo iki gitabo cha Esther kigabana umenga cha mbere. Esther muna Mbitsa ini ngingo y'ibintu
igisabisho cya Esiteri umviriza. Ngo umwamikazi Esiteri ahungira ku Mukama. Ni mu gitabo cya Esiteri mu kigabane cya 4 umurongo wa 17 Yesu ji. Mwamikazi Esiteri ahungira ku Mukama igihe yari karagwana n'urupfu. Narupfurungana guhemukirwa, narupfurungana gutabwa, narupfurungana gusuzugurika. Gusuzugurwa n'uwo ku musozi. Umugabo yakwirongoreye, umwana wirereye. Ngo maze kwambura impuzu ziyo z'ubuni nazo, yambara impuzu z'amaganya n'ikigandaro mu kibanza cy'ibimoga neza by'agaciro. Uku ni nk'uguca bugufi. Yisiga ku mutwe umunyota n'imyavu, aribabaza cyane ku mubiri, apfukisha imishatsi yiwe isobanganya hose ateye igomwe kuri we. Uku ni nk'ukwirengagiza. Araheza asenga Umukama Imana ya Isirayeli avuga ati mwumvirize mutavuga ngo ndomutukanye. Mukama wanje mwami wacu ni wowe musa, nuzu nabarejewe ndi nyakama, abanje kwitandukanya ubundi bubasha bwose. Na wundi mviseyo nabaratari wewe, kandi amakuba angeramiye. Jewe kuva mvuka nagenda umva bavuga umuryango mvukamo ko ari wewe Mukama watoye Isirayeli mu makungu yose, ugatora kandi basokuru muri basokuruza babo bose ngo babe inoranwa yawe yamaho. Uku n'ugutandukanya Imana ya Isirayeli n'izindi mana, utako ubarangurira ibyo wavuze byose. Uku n'ukugaragaza ubudahangarwa bw'Imana. 17 ngo ariko ubu twaragucumuyeko, uraheze uduta mu minwe y'abasi bacu, kuko twaninaje imana zabo, uri ntungane Mukama. Uku n'ukwerekana ubwiranda bw'Imana, ugasaba ikigongwe utidiganiza utiteye iceke. 17 n'ubu umubabaro w'ubuja bwacu ntacyo wabafashije, ahubwo bashize iminwe yabo mu minwe y'ibigirwamana byabo basi, kugira ngo bakureho iryavuye mu kanwa kabo, bazimanga intoranwa yawe, bazibye umunwa w'abagushemeza, bazimye uruhimbi rwawe n'ubuni nazo wabw'ingoro yawe, bugurura umunwa w'amakungu, kugira ngo ahaye ibitagira mvura, kandi atangarire na naryo umwami w'ikibiribiri. Uku ni kugira ibirego bwiza wakoze, byategerezwa, intege nke wagize, intege nke za mugenza, intege nke z'aba, n'ububasha bw'Imana ushobora guhindura ibyayangaye, ibyase guhinduka ibibi bigasubizwa mu bwiza. Mva gatowe Mukama, nduterani naye yawe abataba, natanguye gutukana. Dawidi yaravuze ngo bijya bigome, ngo ububi bwawe burakabagaburukirako. Ugereka avuga umwami wa mbere w'Isirayeli Sawuli, mugabo amugeze imbere, umwami nyagora ku ngoma, yamutera icyuma akiruka, ntiyigeze amuhangara. Usibye ko yamutwaye umutwe washize ibi, harabo turi kunyaga icyubahiro. Mukama, ntuterane naye yawe bataba, arabanje kubica. Vuga ngo kubica. Ntibitwengere kuko twacobereye abateje amaganya, guheregwa. Bahindukirize ko imigambi mibi yabo. Iyo turiko dusengera abarozi, Imana ibice, Imana ibambura ububasha, Imana ibatetereze, Imana ibamaramatse, muravuga ngo twasaze. Ewe Esiteri kasenga ngo yarishiwe n'iyishu. Raka wajya bwako ryahindukiriye kuba ari harisonge. Umukubisi w'amazira noki yamabanza kuyanuka, niwabanza gutarukira. Usenga n'ubwangushi mu mitima, ureka guhangara mugenza n'ugera imbere y'Imana uvuga ukuri kukira kubona. Yagusaba kwihanganira mu banyamahanga kugira ngo nutsinda n'uteka bw'Imana. Ngo mazi wabadushuhiriye umumaramatsi, ni wibukwe Mukama, uheze wiserure muri iki gihe cy'amakuba yacu. Nanje umubutwara asabye nabi kuri, asabye guhangayika, asabye gutsindwa, asabye kugoba. Mwami w'Imana zose, ugategeka n'inganji zose,
nanje mu butwari. 17 te shira mu kanwa kanje imvuga ibereye imbere y'intambwe. Iyi ntambwe n'umugabo wasweruse kandi uhindura umutima wayo ice yangu uturwaye yongere muzimanganya we nabo bafasha. Dukize n'ukubako kwawe kandi unabareje w'inyakamwe atawundi mfise atari wowe musamuka. Urazi byose, urazi yuko nangu ubu ninazo bw'abatigeze bamenya itegeko ngasesemwa n'uburyamo bw'abatagenyerewe n'ubwo umunyamahanga wese. Uwafise umugabo atagenyerewe kukabiza umugabo w'umunyamahanga asasweruza bizindi mana senga. Nese umutwara w'uperesi, umwami w'uperesi. Kwitandukanya mva gomba gusenga wishuga ubanza kwitandukanya. Ngo wowe urazi ibindindiriye, urazi ko nsesemwa n'iki kimenyetso cy'ubwishi. Iki kibiribiri nicyo kirongorwa, yarongorwa umushahara. Iki kibiribiri nicyo kirya umushahara ry'ijambo. Niyo mpamvu Tabita yazutse kubw'ijambo rya Petero. Yohana Lazaro arazuka kubw'ijambo rya Kristo. Kandi Lazaro si w'Imana yerekaniye mu iki ukirasiga kukwera iki ndasezerano byarabaye kubw'ukwizera. Kubw'ukwizera ibinyoma by'isi byose tuzobitsinda. Kubw'ukwizera abagome tuzoba senya. Tubafate mpiri. Kubw'ukwizera abarozi tuzobamanura ku ndaro tururutse tubakure mu busongera niho hanyuma hanyerera bahuruduke bamena amabwere batakaza imbaraga bapfunagurike babuyabuye banyogome habujya kwinzoka. Ubutirigongo bwose duhurisha ubuhiri bw'amaraso ya Kristo ducumitisha inkota y'umwuka w'Imana ari ryo jambo ry'ubuzima. Marayika Rafaeli acagiriki acagenda kure ikizira. Gaburiyeli agiriki atubwire ngo humura. Mikaeli akoriki akatagure mu bupande. Mwarazempereye. Wani wihane chacha ugusa kwa Esther aravuze ngo inchorake yawe niyaririye ku meza ya Hamani kandi sinigeze nja mu nzimano z'umwami eka sinigeze nyumuvinyu w'imyengo yiwe jewe inchorake yawe sinigeze mimbarwa kuva aho nshikiye ngaha gushika no nahimbawe nawe musamuka mamana ya Aburahamu. Mana we ufise ububasha kuri byose. Umviriza ijwi ry'abihebuye udukure mu minwe y'ababisha kandi umwisugo bafishe. Ikimuga cyari ku muryango wa Mwiza ngo Petero akavuga unanzabu ni feza mfise icyo mfise ndakigwa mu mwizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti vaso uhaguruka ugende. Kyo jambo ryari rifise ububasha yaragurutse ekada byakeneye ko shitura izangomba ko mushitura ubutunzi bwanyu n'amahoro yawe. Ushitura ni kubabarira ni kwihangana. Mukenyezi muzima nabwani mukenyezi ibyo bintu nibisume birenga tuje ku mupfumu. Uwo musa nyandikira wana umuntu yamuhaye link yakomera Kristo ni muzima yumvijwe ngomba ni foke ngira nuko nitwanitana n'ibyazi kandi tuzinanye turi abanyeshuri tukamenyana turi abagore tukamenyana twiruka mu mashira makorondera amafaranga ariko hari yaciye imyaka ndwicaye 8 tutabonana ansanga mu mateka y'impinduka z'ubwami bw'ijuru nawe ndamusanga mu mateka yuko akiri mu mubabaro ibikomere by'uwo bikiriko biravyirirana agomba kwihora kumva yo kwica. Mugabo ni yica uwo mukobwa yamutwaye mugabo yaramureze nk'umwana wiwe none ubundi umugabo azobamusigaranye nk'umugabo wiwe. Mbese wa mukobwa kwa mwisha akaba yaramaze kubyana umugabo wiwe wa mwana simpfuvye izorira nyina amarira kaza kwa wa mugore. Mbega seho wa mugabo sukuzima zobasigaranye yapurtu warakeneye kwicwa ari umugabo ariko yumva yo kwica uwo mukobwa
Purutana n'umwakeneye kwicwa kuko Imana izi kuniga, izi gukerera, izi kudiha, izi kuboha, izi gurucura. Yo nimutareka ngo Imana ibadihira basi wanyu. Imana ikudihiye umwasi zimurya ibinuma. Nimutemera ngo Imana ibatabarira abo babasuzuguriye muri kwihenda. Bibiri irambwira ngo umwasi azohindukira abona ingene kugira neza kw'Imana kwabaye muri wewe, ngo akwipfuza bisigara bimusaba gutera marato kugira ngo aganye ikibanzo rimwe. None mwarimye Imana kwikora. Nico Zaburi ya 82 ivuga. Naragusabye ngo pfuma wasama nuzuza akanwa kawe. Wani wabyemeye. Mukobwa muzima wamuhaye link Imana imuhumugisha nawonze. Amuhaye link asigaye ngira nk'amasaha kugira ngo uwateguye kumutwara kumupfuma mwicira umwabara w'umugabo. We yumva basi yo pfuma apfa. Umwana we akazobana n'abana biwe mu nzu ya se kuko ari inzu y'umurage. Mugabo ibyo bintu biraciriritse. Ubwo budongo umunsi wa mbere mbohoka naramubwiye wewe nta nakazi wakora. Wari uriga university wari umushomeri. Ndagana ijurugo nagubatse uraruzi. Inzu ndayifatira credit y'imyaka 7. Nongera ko imyaka 3. Nongera ko niyindi. Sibyo? Bwa buntu bwo kuguma tuzamura. Mari imyaka 10 ndi muri credit. Credit zanje zoheze mu 2027. Ubu nizirishi. Ndavuga n'umunsi mbona ko nsuzuguritse kubyukuri bitemera. Umuntu yamaze kubimbata yicawe wokora iki ngongere kwiyunga nabo. Nico mbwira abagore yumaze kubura umugore abakaguta. Imana ikagutora ikaguha akazi. Kwambwira uti mugabo ndagomba guca bugufi ngusaba imbabazi. Twubake turera abana. Akakubwira ngo hakubaka na wewe ngo no kubakana n'imbwa. No kubakana n'ingurube. Ubu uri kuravuga ngo ni eklesi bikubwira, ngo ni Pentecote bikubwira, uri ko wakira wowe uri ngoro y'Imana. Bibiri iravuga mu gitabo cya Ibrahim 3 ngo mwene uruko ngo yaba yari Musa Kristo ni yakwirirwa araza. Ngo noneho ni Kristo kuko niwe samurago. Ngo kandi urwo rugo rurimwe amazu. Ngo kandi ayo mazu atuye mu Imana kuko turi ngoro za mutima mwerana. Ubu uri kurambwira ko kwimatanya n'amaraya ariko bweranda bwawe uri ikigoryi. Mwari Imana kwidiha abagome. Imwe mwazanye umuvumo kwisi. Ushaka kurongorwa n'umugabo wibye. Ushaka kurongora umugore wibye. Imana izogushumbusha n'uyuba. Si ngoma ngo imwice nka Nabali naho nabyo nyene bishoboye. Ishaka kumumara amaza nka Yuda kuko icyo yipfuza kuri Tamara mukazana wiwe nicyo cyamubayeko. Yarifuza ko yitwa akifuza ko amaramara. Wari umuvumo yikwegeye n'umuhabara wiwe mugabo biramuka bimuguye kabari wa maramara. Watanga impeta, atanga umukanda, atanga icumu ry'ubugabo. Murabaswa mu mwuka niyo mpamvu mutari gukurikizira kwisi. Kukwezi kw'icumi namwe sigaye cyo kujebajeba. Ndavuga ni kugira ngo nikiranure n'Imana. Nabwiye ndavutse uyu munsi mvukisha nawe. Ngura muri bya bishambara by'amawe. Gwaruzoga indimatanuye nawe. Sindamwishe ndamukunda nawe yamaze kuwera. Sindamwitandukanya ko nigikunda. Narabyo mu buryo bw'umubiri. Nitandukanije na data n'ibisoko rugiwe byose. Ngomba kubika intego ngira umuhesha w'umugisha. Ndibugire gute? Muka w'Imana ati n'ubundi uracanziritse. Hari abagore mukiziritse mutazokitwa makubanyu mukiziritse. Ndavuga ni gutesha. Jewe ko atanze ko ndamufitiye muhabara w'abaru wanje. Naho numva ngo yafunzwe wowe ndashaka kubaka kubimbwira. Nja ku muryango we nkamufunguza. Byo badashoboye nkabibakorera nkemera kiniga. None ikosa mfise niri. Mwumva umenga nayamazeyo. Imana yambwiye ati muganirize. Ndamuganiza ndamubwiye ashaka kubaka nawe. Arambwira gusa n'ishati yandenze mu busore bwanje. Narayitereye muri toilette inyo zitemberako. Mpanura nawe. Arananuka mbwira tubone umvura umukozi w'Imana.
kuko komera Kristo n'umutima yari ni yari bwatagure gose ngikomera mugabo nari maze kumva umugabo gukorera Imana gose manura nawe no itora nkayambara nabwa ni nukuri mushinga nakugiriye inama nawe wotora ngo wambare nawe ba wisuzuguje atuko niko bimeze je nawe nikoko nindaguha imisi mike ugenda ubwiyumvira arambwira ati ntaco nziyumvira ko sinzohinduka ndiwo nabwa nturi mukuru ngwe uripfuza ndakugirira iki ku buryo buko tuhuri imbere y'intebe y'Imana sinkubwiye ngo duhuri imbere ya senare we nawe tuzohurira sinkubwiye ngo duhuri imbere ya ya pastor we nawe tuzohurira sezanga nje nawe ndibukaho ryavuye aho twara dutuna turi inkumi n'ibisoro nta caca muje nawe wewe nta n'ubutunzi bwamuje nawe yari ikigayi yanje mbwira no gukorera iki ku buryo bwuko ningera imbere y'Imana Imana ikambaza ngo warasenya urugo nzovuga ni nago nasenye mwene go naruvuge hamuzoca uceceka nindakugirira iki wumva kiguha amaro ku buryo nimba umubikira nimba bwemera nimba mayibobo nindongorwa n'ikindi kigabo ninanirwa n'ubuzima ningiriki we watacu uzocinca umutima wanje yasaba ubutunzi bugaragara yanzu yanso ryambwiye ati nakindi sigaranye nakindi dufishe ngaho wowe ubugiye gutunga abana bawe je nukintunze kandi nanje ndakenya so ndekorera iyi nzu ndayigurisha uzobwiza amahoro ntirahira inzu mvise ko credit y'imyaka 10 twabyaranye abana b'abahungu 2 ufise abandi bana b'abahungu nzi hanze 2 n'abana 4 ndayigucugurisha muje kurya amafaranga n'amarayo ubwo ntibikuraho ndabwira mugabo iyo nzu sindayiguteye ko gendo yibemo natwaye abana ndabapangiye mugabo iyo nzu reka ibiyumurage ngo aho rero ntaco wanze umutima urandwe naye ndishigwa rimenetse ngiye gusenga imbere y'Imana mfata imisi 3 y'igifungo ndabwira Imana nyemerera ko kumbwira noheba inzu murage w'abana Imana ati byo byose n'ubusa nori jambo ri muri ishe 6 ivuga ngo gihugu canje mbe nakugiriye iki mbari ico nagoshavujemo nyishuri ndavuga ingana yamukuye muri misi ndavuga ni witeka ibi biravuga iki bisozegwa n'ijambo muzobyumve ndarigarukana kenshi ngo mwana w'umuntu n'ubuhanuzi bwamishe niki kindi umukama gusaba kiretse kugendana nawe uciye bugufi ugira ubuntu kandi ugirane umwubaha bitatu ndaza kugenda nawe uciye bugufi n'uburyo bw'umubiri umwubaha n'uburyo bw'umushaha ugira ubuntu n'uburyo bw'umutima buryo ubuntu burihabwa kandi buva mu bwonko bw'umuntu bavuga ngo ujya muntu n'umugabo kwera ibitekerezo byiwe ugomba kunyigara umubiri n'umutima n'ubwenge je nico caje ariko mwe mu bisigurana byonze atariko mu bisigurana byonze ndavuga nti niko koko ndaswanda brother ndamuzi byanutse ko umutima uri kurangira shaka kubana nawe arambwira tuzikura umusozi tuwe nakubwiye sinyiri ryanzu amanda kureke nimba ari igigabo kizokwitirira ugende kikwitire niko koko atawundi mugabo no gusubirira yemwe nuzi umwuka w'Imana numva ntababadwe n'amajambo y'ukuntu kagira ntakantu baona kwihanganiye koko urafungwa ngafunguza mbya ukene buzinga guha byose uramenda amafaranga yanje warariye uramara amadeni yawe narishuye ubu koko wumva n'ukuri ntari umugore wo kubaka arambwira ati ntibikunda nibyo babigikunda nabwira ni ngo haye uburenganzira ngirira audio imbwira ngo mubabari ibyaha byawe byose ndakwejeje nakagira ikimana izokumbaza ko naki wahigwa wagogwa nahigwa nagogwa ndabwira nti ndagushimira n'umutima wanje wose nanje mwemere ko atanu munaniro nzoguha nta mwana nzogusaba ngo muri Minerval sinzogusaba umukate wiwe sinzogusaba igisuguti ciwe sinzogusaba ikandambiri ziwe nzobatunga ico umukama azoguhezagiza akagwa n'umutima wo kuba urakiba ngabo nta mwana nzokunanirisha ndakwemeye ko nawe uzogera hanze nzobakurerera sinzoba umwasi wawe ndumukunzi wawe ko narindi sezerano ry'umugabo ofisi ndumukunzi wawe ariko mu bijanye n'umubiri mu buryo bugaragara kunyibohoye ko nanje kubohoje ko Imana nyeze rwose ningera mu ijuru izomarure ku bindi nizomarure ku byawe ngo niko koko ndabyemeye ngira procuration iyo nzo ndayihabwe ingo muryango cunyankira ko nari hano ansaba procuration iciye muri
muri ambasade isanga Omani Burundi ambasade nani yari biragoye ni ngombwa ndamwandikire ngomba kugira bisa umuntu azandungike ikarangamuntu ndabwa ni no genda mu ndondere karangamuntu biremera kubera iki nari mfise passport sinziganga munindi kindi kibazo yari yageze biremera cyabaye niki ndamugira procuration umuryango uranyangira ndabwira yamani mu mboho nimutabikora nanje mubaya basi bayo data arahatura kubikora baramusinyira arayige yanzu natanga mbifise mu ruhara niyo wa mugora ari kararirira avuga ati umugabo baramutwaye naco mugabo inzu y'abana banje nayo no mwica abana banje bakayisubiramo n'ubundi muhabara zoza ibi bintu bigaragara na amashami ibi n'umuyaga ibi mano duhinzo nziza mano rimwiza ukora kujavu uhindura ibi ndamubwira ndi wa mugore gushingira intaye naritandukanya n'amaraya naritandukanya n'ibivumbuzi narihuza n'ubugombe bw'Imana ndakubwije ukuri narakoze nkorera mu mahanga amafaranga sinigeze negeranya uhera icyo gihe wamenga ni kuyu muzigo ku rutugu nangura kuba umugore mwiza tarayenena ku matelefone nangura gusoma bibiliya nangura kugira stati nziza nangira kwiyumva naje ko ndi umuntu ukomeye nangura kumva no kwimira buri kintu kimwe cyose kabaza umutima wanje nangura kumva ndi umugore wo kwegeranya abana banje nangura kumva ntari umugore ubereye kuguma hagu muzigo umvako ane namango muri guhiga arabyumva sa no byumvise murumva ko aha ni muri komera Kristo ni muzima yatangaye gusanga ari je ndiko ndigisha kabyumviriza akagira commentaire kazima ng'intungika uzi akabayitoye kagira commentaire mayenga murana koko nicyo zitabagora haragera igihe rero arikata ndabona ko yikase ndambwe ntuhirahire ngukora iryo kosa murekerane byose Imana igarukana ukuboko kwawe igarukana urutoke kwawe sinamenya ko mbaye mwashimiye na bonjour ndayibura harukuntu rero burya abakozi b'Imana ntimuzokwigere ngo munabivuge buri ngo arake ngo bikorwa nkora ugene ngo numvize ibiganiro ngo nza ndamutsa kwe burya nitubiriko kubera iki iyo uri umukristo utanga icacu mu cyamashikano umukozi w'Imana akazakuramutsa ucumenga je ukubwira ngo burya ngo ubwo kwatebye cyo kwagizene wari umwuka w'Imana atakubwira ngo tanga uzogombe wireke tuzoba umugisha wacu natwe namugisha tuzokwesha ngo byemere kuko abahesha b'umugisha nibo baheshwa b'umugisha kugicanira ibazo bahenda sibyo gushibura nabyo mu kiburi byacu bisibyo abahesha b'umugisha nibo baheshwa b'umugisha ni kuko turi ingingo za Kristo rabi Imana yati genda muvure genda mudandaze genda mugire harabwe ati pfukama musenge ugira mwirukane inyatsi ku buzima bwawe byo bintu bitabaye magiriranire isi irabura itoto n'itotahari ikabura urume kindi gihe ndiko ndasenga sinzi ukuntu nadutswe no gusenga nje kwandika ari imitwari yiremereye yari hano bisenda yandika kwarenda muza amazina yose nkibuka umugabo ngene ratekanye nkibuka abana biwe mugabo mwumva umenga nogenda kuraba abana biwe ariko birangira bitemeye kubera iki ntabwo igihe cyo gufata ingendo cyanje cyari bwagere nta n'ikindi kintu na kimwe byamfatiye kwisezerana kuko nagiye gusaba Imana ijambo cyanura ijambo ry'Imana ryo mu gihe cy'abagidiyoni mu gihe muri Samuel wa mbere mu gihe Dawudi inzara yari yateye Imana ikambwira ati ni kwiri kosa rya Yozuwa yarabahohoteye none bafise agahinda cyo gituma hari inzara muri Isirayeli babaza icyo bashaka abaje icyo bashaka aravuga ati nuko nawe musaba nde bose ndababa mu bice kubera ryari tegeko ry'Imana Dawudi yari yaravuze ati ku ruhimbi nta muntu agendana ubumuga mugakora isezerano rya Yonatani aravuga ati ni kuvuga isezerano n'ikindi kintu nusezeranira Imana ngo uwo mwaka uzohera ntagende izi nzofata ishobora kukugeza irabe kuri seriye ikaguza navuga ati turaguha mission turaguha buruse turaguhike genda uzohagare ku cyo wasezerana n'Imana kuko ishobora kukugeragereza ku kintu gihuye n'irarenge umubiri wawe
nari narasezeraniye Imana ko ntaje mu ngendo sinje mu voyage nje kwicara nje gupfuka basi cyo gituma ububasha bw'umugisha bwanje ku muntu wari we wese guhangana n'ikirere cyiyo tuzotinye no kubwira imitwaro yawe ngo ndigire ngo nimba ko mbone masomo yandi ntage undi mushike w'abandi Batista uwamubonye yaramuciye umutwe murazi icyo bizigura ndavuga ndi wice nukora amaraso reka Imana igutera iteka igukura igisuzuguro kuba abana babo bariko barasibisa bariko barababara barya bigoranye byicecekere abo nibo bazoba bakomeye nibo bazoba bamisi nibo bazoba intwari ndabona kumenga ndamunanije aravuga ati byo kwica ndabihagarika mugabo nyene numva bigoye munyuma aranyandikira ati burya naricojeje gituma narakwandikiye niho rero nafata gahunda yo kwandika umutwaro we ndabwira Imana nti nta nuko bikenakene uko tuganira safa tugaruka muri mwe by'amashira hamwe babana tumenyeranye bamwe twirukana uko byagenze tugaruke muri bya bintu byiwe ibintu ntacyo bimaze mugankumva mbabaye avuga Imana cyo cyane hazo ndikore ngo byemerezwa ubukoze ubu hari hacingira nk'amezi 3 cyangwa 4 atanyandikira ngiye mbona murumva ko Imana yamuhase kumviriza ibiganiro wakanda kumva ko ategeza kubyumviza birangiye wonyene yakiri inkota yari yamaze gukura mu go batarayita bisigwa ko cagi atari yayitaye yagumanye umubabaro reka ndababwire mwabagore ndababwire mwabakobwa ndababwire mwabahungu nawe mwabakobwa muri mu rukundo nubona umuntu nawe uzowamuha ifoto ligusa ukana raguye mukiye nongere impanuro abagore ukana raguye mukiye ya foto yawe yararaje agiziki ntuzogombe kugira ingere kuyindi uzoreka Imana igufukafuke kubera iki nasanze cyane banga ukuntu kimeze hari gihe ubona umenga isi yose yakumenyeje bo bahora abantu ufitiye amafaranga bijya mu bwo bagira mandadamen baraza kuri profile yanje bakarawa gafoto nanje nayo ngikunda amafoto so uyu munsi yo kubangamira ifoto woshirako bakarawa gafoto kanje nibereye mu kirori nkukuye kuri profile nayo bise ukuntu je ndatoka ku mafoto gusumba ukoza no kuvuga gacashira kuri ya mandadamen bigasi umva ko atakibikingana nguko mandadamen ni ifoto ariko ibyo bibi bitubako ubwo bwambuzi bw'abangushi bwambura amahoro mu kanya gatoya ukabona umenga isi yose irakoze mbabwije ukuri nkunda kubibabwira muri aeroport je ngenda hanze je na maraso nayi nasheshe je sinari mu politicien je sinari nagararije igihugu je nateko igihugu nayi narenze narika rya myenda nk'abandi bose nawe na pana ya myenda wibye yagindi yukunguka yama konterambere mugabo narisigaye muri aeroport nabona umenga abantu bose baramfasha amasaha twamaze n'indege iranateba gahinda nagitse nagenda babwira abandi nibigira basiba indege shetani n'umugome gahe nagenda babwira ko je nasingiye kuri indege nyene ndiyaza Ethiopia ndiyaza nakorero nefunura ndagaruka ndavuga ndapfuye naraye nasinziriye naraye namba yiko narimeze namwizo muzo nje koga namba izindi nekorero varize aho mbagazi ndani nabona umenga bariko barondeza ngo wanitanuwe kubera ikibarambahamwe muri raporo y'igihugu cyo camavukire nginyegeza mu toilette atakutetana kubise atamuntu nisha tandana koroye atamaraso nzi gusesa mu buzima bwanje atamuntu meraniye muri yo nugaragara nguko mukozi wa leta isira gutera ubwoba ikagukoresha amanyanga nitwarazwe mutima ubwo atuse mutima w'Imana yambaza ngo abadaho ni murekuri bitariganye nongera mbwiza ukure abagore hari abagore muri ko murakwega imivumo barutse ara umugore yambajije kandi si umwe si babiri si batatu arambye ati umugabo wanje ari hanze ko kurondera ubuzima atari korera uwo mugabo wanje ubarandembeje urinda mu ifoto y'ubwambure bwanje ariko nasobanukiwe mu nyigisho zakomera Kristo ni muzima kwa barikagirani abarikarikinisha ati none barababaye gose ko narabihagaritse nangano nabisabe kwikigongo Imana ukureho uwo muvumo kubera ko umugabo akwabira mu mubiri nakwabira mu mushaha ubu ko ari a distance ni sezerano risigaye rikora makagarutse amakwabira absence yiwe ni absence yiwe
wambwira ngo ndiko ndamurekera kuja mu ndaya nimba afise iyo afise ako kabuto afise uwo muvumo oringa tene ubudazogenda kandi cyari karakora mukura ifoto ya ubwambure gaheza gasesa imbuto hasi gisumba ico kuja mu ndaya gasambana uco canke cyatumye Imana irahaguruka ngo ize ngwira kayizo badihira hamwe bengi ibintu mukora mu telefone nk'ubu satellite bibazaniye nimwe kwiruka nagira amabwira nigiye mugaragara nk'abakristo nibwiye n'abakozi b'Imana bagisha ijambo ry'Imana turi mu isaha 9 muri saa 9:27 ni saa kuja mu nama z'Imana mu nama y'Imana kandi abaja mu nama z'Imana z'ubumana nabwo harageze mugabo buno musi nabaziritse ibirenge nibagendera ku musozi wanyu uko muri mbondeke gusa uyu musozi buno musi baraguruka ntibigurukika misira saninga kandi nivuga ko kandi yose iravuga no musi nibikunda ngucecekesha kanwa kabarozo ku kwezi kwa 11 barabatanze ibitambo natwe tugomba kubatamba ibitambo tu mana yanje ingota y'umuka w'Imana ikore Mikaeli ngokora kerera ingabo za Senikaribu 185 ijoro rimwe byenguro yemene Senikaribu Mungu wamudiye amubwongo fa cyo bitera soni mubireke hori murireke mureke Imana ikore mvuga ngo Imana ikore ndamushimiye umukristo kuntayiye kandi arabohotse kandi agiye kubohokera kuba umunyamugisha bazohererwa na wazamuke bazogaruka kugusaba nigeze kubwira se wabana banje ndavuga ati wewe mwishi nguhigishije ibintu byinshi ubutunzi bwanje bwose umutima wanje wose ubwenge bwanje bwose nicyo ngushimiye namuka wo kwiruka inyuma abandi bagabo sigaranye mwisho wenzo umuhesha umugisha wawe arambwira ngo ndumurozi ndavuga ni ushima naronga ndakubwiye ukuri ku ijambo ry'Imana ngiye kwiyegurira Imana ndayikorera mwisho kandi sinzogera nagutabaye kasi nzigira ngutkekeza mugabo libike mu mutima ibiyemo muganda namwe muyemuke kubari bihemo none abanyamivumo mwase mucamo afise umuvumo wo kumwereza akabani hasi nanje ngira uwo muvumo cyuzumfate ndimfura afise umuvumo w'ibirenge byiruka ku bapfumu uyo muvumo cyuzumfate nazi kuja ku bapfumu afise umuvumo wo gusenga gasambana agatera indaro umukuru w'ingendanya akayitera umwe mugendanya uwo muvumo cyuzumfate ntari umusambanya afise umuvumo wo kuyakana amaraso uwo muvumo cyuzumfate ntayihakanye afise umuvumo w'ubunebwe uwo muvumo cyuzumfate nakuzame ku mwana mu mugongo nkange muri byo kujya abakozi nicyo cyatumye no musi kumugorobana umunsi uheze kumugorobana nakwise umwana wanje mutoye navuze ntaba bana b'uyu munsi turi kubara nk'ishinyakare muzopfa nk'afune na finerasi mwana wo kurya kuraba telefone kuraba televiziyo gusa afise imyaka 11 uwo mwana uzomujana ari umwana w'umuhungu Bibiri irambwira ingana abahungu ba Eli bapfuye nkumva ngiza gahinda mu mutima abo bana mudakubita nige bazoba indazi tabi canke zimborego bazovuga ati n'umugore nakunda zihangana na mama yari yanganye mu buto ndi hayigiti takubita ibipfusi na mwana w'ubu nawe ugira ngwe ararira kanaga ukamenga nagasebe ngo ari ngo turiko turarera ngo turabasirimu Leka mabwire kanuka hari jambo ryanditswe muri mwene Sirakumengana mu kigwane ca 12 umurongo wa 4 ngura umuyoboke ariko ntuzofasha umucumuzi kene anitarivuze genu some sinarisomye nawe ngo girira neza uwicisha bugufi ariko ntuzogira ikintu nakimwuha umubisha Leka mbabwira kanuka nguzakwima ibyo kurya uzamwima ibyo kurya by'umubisha nugira icumu kugira ngo nava kugira ko ububasha kubera byo ngo nkako wavuronka ibibi incuro kabiri kubwiza byose wamugiriye murazira ijambo ico rivuga umugome w'imijambo mu mutima wawe
nazo umwana wabye nazo umugabo yakurongoye nazo umugore warongoye nazo umukoresha wawe harakazi bizongombwa ko mukavamo ndababwira impamvu Heli yari umuhereza ngo cyari kigabo ciza cyane ngo kinini ngo coma cicaye yari yemewe ishiro kubera kudahana abahungu be Hofuni na Finehasi Imana iramubabaza Eli yarababaye ushika umunsi nsoma ijambo ry'Imana rivuga Heli navuze nti Imana nawe uragaragaza umutima w'ubugomebe ngera kubisobanukirwa subi inyuma gato yisanga Imana yafashe irambwira ati genda uhanurire Heli mubwire ni mwirukanijwe ry'ubuhanuzi muzoruhukira hariya bahita ngo iki iheti Soferi niyo muzoruhukira mu bagome burya niho bakuye n'izina ryande niho bakuye izina rya muka Potifari bibi yandi muvuga ni hano birukanijwe icyuka intandara zibafata ubugome bubururukireko muragwana n'inzoka zanyu muragwana n'injagwati zanyu iminsi 50 dusigaranye nitugiye guhagaye ngikirere ki utware bw'ubuperesi tugiye kugururutsa indozi mwarungitse mu bana b'Imana muhindukeze mbeba mwarungitse mu bana b'Imana zihindukire zibarye zongere zibarye makamupfukamye mukiweza umusaraba wa Kristo tukarabe byiza umurozi uterekera ugana nagaheka gira ijambo mu rugo rwawe nasoni singombwa ngo mushibaguzwe ko mwirukanisha umwuka w'Imana Heli ngo babazwa kabiri abahungu barapfa niyo baje nuko bapfuye baramubwiye ngo isanduku y'umukama yagiye mu Bafilisiti Heli ati ndapfuye Imana ati niko ko kurapfuye Heli nabirahengama Heli rugwagubamye warapfuye mukazana yice ruhande yiwe muka Hofuni ngo arabyara umwana atari bwagere kubyara bamwitika boti ngo icyubero cy'Uwiteka kiragiye kubera Imana yamubwiye kangahe hani ibyo bihungu byawe bahungu banje ni mubabaza umuntu bahungu banje Imana izobagirira ikigongo cyangwa ibahane ibakubita agakoni kakanywafu ariko bahungu banje nimwaba mwacumuye ku Mana abantu babarenganije ko Imana izobarenganura mucumuye ku Mana izobarenganura bahungu banje aho biriko bisambanira mu ngoro y'umukama birasigura buri cyaha cyose ko turi ngoro z'umukama sugusambana bisanzwe gusa ya Jezebeli yiswe umumara yatawundi mugabazi kuvangatiranya amaranga mutima abo bana bibinebwa abana bimbundege abana basoba baryamye impuzu bakaziterera ngaho ngo mama aratora umukozi aratora afise imyaka irenga 10 nutamuhigano cyo kuvyuka arazimesera mu ninogi umukozi arameze azovamwe umugabo nwaririye n'ukuzotunganya iby'umukazana n'abana ababyeyi bacu bubaho bararira avuga ati ndakugaburira muganda guhana Heli Imana iramubabaza Heli Imana iramutuma kati umusumwe iramubabaza kana yareze Samuel hana yakiyerewe no gusengeraho Heli ananiriwe kurera abariko gasigara karayikinyiganza ngo mwimi byakurya umuntu w'umubishe tugira icumu kugira ngo nakugira ko ububasha kubera nkako wo havuronga ibibi inshuro kabiri kugiza byose wambwiye nkako narudasumbwa nk'abacumuzi kandi azokwishura igihana babishe none natwe turiko turiyishurira inaye y'uwo mukenyezi dufashe nunu yawe injane kwa Yesu genda umubwira uti hari imisozi imbere yanje imbuza kubona Imana hari inkuta imbere yanje zimeze nk'izi Yeriko nzikwari wewe nsinzi yanje wamungwanira intambara ntabubasha umwasamviseko
kuko waramunesheje kubwawe nabwo washobora. Estera yabivutse sinshobora kubwanje Yesu kurengana iryo bikuta, shikiriza amasezerano nkomere mu nyonga zawe. Amasezerano yose ni ayacu. Nuho umuntu mwiza ariko ntufashe umucumuzi. Kandi iyo wakiriye umucumuzi, Salomo yabivuze neza, ngo iyo uciriye urubanza umugome, ngo iyo uciriye umukenga umugome, cyane cyane ukamutongera kwa amajambo cyangwa ukagomba kumukuraho, ubutumye Imana ishobora kumubabarira ikaza guhangana nawe. Mugabo kwirabira hirya ukamwima ijambo marangamutima yawe, bituma Imana ijya kumudihisha ububasha bwayo. Kubera iki? Mwene Sirake 17 aravuga ngo Imana niyo mucamanza. Amayira y'umubi n'umwiza yose yama imbere y'Imana ndabarahiye, kandi nahishwa amaso y'Imana. Ibyo gombo byandika ahantu. Igihugu cyose umukama yakigeneye umutware, ariko Isirayeli cibare cy'umukama. Ibikorwa byabo byose byama imbere yiwe nk'izuba, amaso yiwe yama yerekeye ku mayira yawo. Nagenda kubwira n'ubu umunyisirayeli binyuze mu rwavuguranda rwa Yesu Kristo, ukabohoka kubw'amaraso ya Kristo. Ndi kukubwira ibintu byuguruza. Inyenyeri zawe zari zarazinzwe n'abagome bagomeye ubuzima bwawe. Hari inyenyeri zizingwa n'uguhemukirwa. Umugabo akakubwira kwagati, mugabo wanje ndashaka twubake n'ukuri, ngo ngaya amafoto yagahabara, ariko gahemwe imbwa z'abantu zirahaba ko ye. Inyongori ziriho, imisi biriho, imisundi iriho, imiswa iriho, umva injegeri inoze, ubunyegeri burahari. Muntu tari umurozi yabikuroze. Umugore wawe wisezerano ukakira ifoto y'umuhabara, warasumbwe n'abagindi bagabo babikoze mu ibanga. Mujya abagabo ni munzu ubutware bwanyu. Yaho mwari mubuzi ayaga ngo Mana yarandiye yangiza umukogi yingira umuho. Mana warakoze. Nimara umuhigwa n'umugabo ni igitsina gabo yisobanukiwe, kuko mufise no gutware mu barenganura kose umuko mukibatsa, nuko mwirukanyijwe cy'ubuhanuzi mukigiye servant. Ugafata amafoto y'umuhabara ugahereza umugore wa mu telefone, ngurambaziki urafise inyenye nk'iyi, ndasabye Imana yisiri bange. Urafise amaso nkaya nkayinka, none ntiyari nyamaswa warongoye. Ubundi tw'amaso yacugeranywa n'ayinka gute tutari nyamaswa dufite amarangamutima? Kwe dufise amahitamo. Ahubwo n'ibinona zohinduka gira ibinono nk'ibikiye nk'umunsi umutangaye, n'amahembe yagira n'umurinzi minini inyuma, kandi yari umuhabara wawe. Kweco wamushimye n'icinyamaswa. Nase taye nk'iyi mwishimye ruzorya. Ndaguhaye imyaka myinshi, ndaguhaye 60. Ko nta mugome ngo nayo bakivuka uyu munsi azorenza iyo myaka. Twaba dusenga Imana niba yindwe cyangwa ibakure. Ndashimiye umukamaro yo kubw'inta duhaye. Bundi Bibiliya dusaba ikintu kimwe gituma duhora dukayangana mu migisha Imana yatugeneye, umwasi umugome nayigereka ngo bwemere ukwisubirako. Biratubwira ngo garuka ku mukama uhebe igicumuro, umwambazi imbona nkubone ugabanye ikimubabaza. Uwo ni mwene Siraka 18 umurongo wa 25, 17 umurongo wa 25. Ngo garuka kuri rudasumbwa uvavanure n'akarenganyo wange rwose ikimusesema. Mbese ninda zoyagiza rudasumbwa mu kuzimu atari abazima bamuhini nahazwa. Ukuzimu niki? Mwamuzi ko kuzima atari cyo baba mu mwapfuye. Ukuzimu ni cyo ugenda na mutima wawe. Burya agiye kubohoka, agiye kugira umugisha, agiye kugira umugwiza, agiye even
n'urugo Imana ishobora kumushumbusha cyangwa ikamusubiza ugwira uko ibishaka. Je gusa ari ikintu ntemera. None nk'umuntu yakubwiye muravuga ngo ni mubabarire, murabwiye ngo umeze nk'umuntu yakubwiye iyumvire wowe umuntu mwarabanye adakenyura kena adashonje urasonza agutura kumube w'inzoga niyakuguriye ubuyi cyangwa kugurire n'agaceri ko kurya, uri kwibarabara uri kurabeba ibigori cyangwa uri kuragirane kugira ngo uraye korongirasiyo y'umwana, usonzanye indamunda, usonzanye uruhinja na Kenya. Mugaca kabiri mukavana, gatatu ngo wamusabye ikigongo murasubiranye, nengo wowe kwizera ko muzobana neza. Je nduvume ngo ubusa n'ubugwaye bisati wo kumukika amweke burya n'Imana yarinze ivuga ngo mumeze nk'abantu batakonda inzozi. Erega hari bya ndenga kamere iyo ni kudeta nk'izindi zose. Burya umuntu yaguteye kudeta mukongera mukicana mu biro bikeme. Sino Imana bararenganije shetani yari kongereka mudutsa akagaruka kuba Rusiferi kamuha amahirwe rimwe rizina, kandi naho Zazeri niye ari kugaragara nk'uko. None muri bwibohoze gute mutagomba kwemera ukuri? Ubu muri mu madini yanyu ngurumva ngo we nango ugaragaje ngo Imana icice ku ntebe y'imbabazi niko iza 55 ivuga nige ndigwane nabo ngatwe twitandukanije nabo mu izina rya Yesu Kristo. Abasambanyi twitandukanije nabo mu izina rya Yesu Kristo. Nimutabwiga ngo mwumve murawumye. Kweke abahungu ba Imana itabanira imyaka 100. Ariko muhumure mushavuga ngo nindatsokira. Mwene Siraka umurongo wa 30 aravuga ngo byose nibishobokera abantu kuko umwana w'umuntu so udapfa. Mugiye Bikira Mariya umumareka maze kumubwira ati uja gusama inda y'umwana w'umuhungu. Yavuze ati mbese ko nari bumenye umugabo byoshoboka bite? Abwira ngo bidashobokeye abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Gendana nabo mungana. Bakundwa bo mukama mwe mwatorewe kuzoha yagiza rudasumba. Ubundi biravuga ngo ukoze ku burembarandura kandi n'usangira n'umunyabwishime amera ngaho. Mwige kwitandukanya pe birugurura ikireciza ku buzima bwanyu. Ngo nugatwara umuzigo kuremera kandi nugasangire n'ukurusha ubukomezi n'itunga. Inkono y'ibumba iyo bangikana gute n'inkono y'icu? Iyikomye niyo yomeneka. Reka kwimatanya wimatanije n'umare. Ikintu kiwaje ni mukizi kuguma muhurumbira abantu babataye. Bibiliya garanira imigisha yanyu kuko mwarayigeneye. Imigisha y'ubumana yose ibaze ko kubwukuba itegeko rya rudasumba. Imana izigushumbusha ibyo wanyazwe n'inziga. Mbagwije kuri je mu 2023 nituri mu 2025. Je mu 2023 mu kwezi kwa mbere itariki nari nzozera imisi 40 yo kubwira Imana ngo ndapfutse. Ungire neza rwose, ungire umuntu muzima. Sinafatira kuri diplome yanje kandi ari data yasomesheje amashuri. Naco yari imfashije. Kuko hari tegeko rivuga ngo kugira ngo nawe wasabye mise disponibility kugira ugaruke mu kazi ka leta ubufise diplome superieur y'office. Nari koza amasafuriya mu barabo, nari koza amatwarete yawo, nari kugororera no kumesera abana biherewe n'Imana. Diplome superieur naco ndayikora mkakamemene nakowe kw'imyenda. Sinafatira ku mudu cyako byo narondeye nkiri umukozi wa leta byose byarubusa. Ndavuga ni ndavutse gushasha. Ngira acte prophétique ngira petite sœur nsaba boss ko nuswa kwambara impuzu y'umubara. Ndavuga izi mpuzu zanyu jewe zirangora. Ndeka mu burenganzira sisoka narusha ndagusago kuja muri shop. Mu burenganzira nitumire ku impuzu zanyu zose ndorere. Arambwira ati ndaruguhaye. Ngira mutoyi wanje ngenda kumutaye. Numva ngiye kubundi muntu mushasha. Ngira kumutaye. Ndaga nugura ikindi kintu kimwe kigoye usibye ibimesuri kibisate.
mugabo numva ngomba kuba uwundi muntu ngaruka kuri Anita wa kera kandi mwumve ngo boss yarafite itegeko ryo kurespecta kuko numva yinzindi imbaraga muri jewe ndamubwira mutayire mfata imetero ndavuga ni munda mimi mu maboko mimi sishaka maskini ndamubwira impuzu ushaka ni sibirebire sibigufi ni hafi style nambaro kuko nubu nazo ndazambana ariko ndari kuri kamera nambaye imwe muzo nayifise muri wa mama ndamubwira usoneshereza amakuru yaratandukanye mugabo ubwoko bumwe bw'igitambaro ndamubwira indonde n'amashapo bitanye kuri kuntu batagomba kumishatsi iboneka usoneshereze n'uduscarf duto kamushira ku inkofero usoneshereze n'amataburiya yera numva ngiye kuba mu kindi kirere nzo umukozi wo mu nzu ngaje sindo mucakara sindo umucajeyo ndagane mu ndungikanire na Bibiliya yarangoye kurongo wayimaye imani mu mugisha bwane ntangoye guhindurirwa amateka akazi ni kahindutse umushahara warongewe nyuma y'igihe runaka kandi nawe nawusabye aranyemerera imana ize guhindura amateka mera ngene mbwira imana ningi impunzu ya mbere nambaye singose zo data yanguriye izo mugabo yanguriye izo narose ndushitse no ngubu ngawa ndatangura ubuzima zo ndinde kugenda gusa undinde gusonza undinde kukubabaza numbwe ati nkorera wongera ukora n'amatwarete nzobikora nubona hageze ko nduka na nzota kandi sinzoba naje gukora ikindi kintu nakimusirike kugukorera sinzogukorera ngo ngiye mu misozi nindi nzicara hano hamuzonsangaho kandi uhakura umugisha ushira abana bawe kuko uzobitwane ukuzi Daniel ngo ari mugobo ngo inkone y'ibwami ngo ari gemuri yabungere bibwami ngo Imana iraraba inzara Daniel afise mu kinogo ngo marika arazafata yango ndi kumushatsi nkoko ngo arayitwara ibyo kurya bishira Daniel ngo cyangwa ngo genda usubire waruri ibintu ushira bungera Imana Bibiri iravuga ngo umutunzi ararenganya akabari waraka ngo umwara ararenganywa akabari we atakamba ntimuzotinye gutakamba nimubaboro mu nyonga ho mukama muzoba muri abatunzi bisi ngufise akamaro aragukoresha ukenye akaguheba niba butunzi uzokwibanira nawe akunyonyeze ariko we nazobabara nagira mbabwiza ukuri hari abantu binjiye muri agamutima cyo ngo badokamvure akakanungira nakasomye nabi ufise akamaro aragukoresha ukenya akaguheba niba butunze azokwibanira nawe akunyonyeze ariko we nazokubabara babantu bagukunda uko ari cyo ufise kakubona amatayi uragako wabara gutekwa n'akantu gato kabara gutayara gutetereje ngo azogera kugwega kubwira ibyiza akama kubaza ngo urakeneye iki ngo ari ku munsi umwe azokumaramariza mu minsi mikuru yiwe ushika kunyonyeza kabiri cyangwa gatatu mu mpera zo gutwenga ibyo biyeze azokubona akwigizeyo akuzungurize umutwe nibyo byanditswe muri Bibiliya y'abagabo badukoreye nigiki cyatuma wije Bibiliya akubwiye ngo uragaba ntuhendwa nigiki cyo gutuma wararaza mugenza wawe nigiki cyo gutuma uyemukira mugenza ngo nuko ne yagoye muki ingere kuyindi nimbi uragaba ntuhendwe numara amazwe n'ubusazi bwawe umukuru ni yaguhamagara urigirayo azoca guhamagara agira ukurusha pana kumamo mbabwiza ukuri ko bivuga ngo umuntu w'ijisho ribingu imisi yose agira umuntu w'ibyo kurya ngo ariko ku meza yiwe bikabura no kuri sindabahenda tuzokwigera ugaragara nk'umugome kubera wakugomeye kubera wakugiriye nabi garagara nk'umuntu w'indwara
muri byose na hose n'Imana izokuraba ryiza ikagutabara. Ndasozereye akiri impanuro, umwananje ubishoboye yifate neza kandi ushikanira umukama amaturabereye. Wa mukristo wabohotse kumwe n'abandi bose muri ko murabohoka ku mibabaro mutegwa n'abana b'abantu, genda mucana igicaniro cy'umukama, muhashira imibavu imota neza, mubwire Imana urugo rwanje n'ibyari byoroshe, mugabo ubwo ngiye kubaka rurakomeye, ngiye kutakuryaganya kimwe muri 10, sinkuryaganya ishikano, icyo uzoma nzoguha, uzondinde kumaramara, undinde guteterwa, undinde gusuzugurika, undinde ko gutonekara, kuko gukomereka narakomeretse, kuko bugigikomere ntigihera. Mugari bikomere tubwirizwa kwiyomora. Mwibuka ko urupfu rutazoteba kandi kwisezerano ry'ukuzimu litaguhishuriwe. Nukuvuga dushaka kwiyumvira ngo ejo ngo nzokwicara runaka ngo nzogira nabi runaka ngo nzogira ihori kandi utazi kurara utazi kwejo uzohagera. Uburi kuri yimbira ukuzimu wowe nyine. Reka bagenewe kuba abagome b'abagome tubicisha amasezerano kama dusezerani mu kuyarambiramo kuri iyi si, kuko n'ubutunzi umugome yo kubaka. Burya nubona umugabo wawe arika yubaka inzu akurya akugomeye, uzovuga uti mwisho nzoyibamwe nawe barapfuye. Mbwa nuzoca ugomba kuba umugome nawe, ujuja kuraguza kugira kwemere ukireno ya. Gira neza mugenza utarapfa kandi ubishoboye utanga utitangira igitamo. Ntukiyime umunezero wo kumunsi ku munsi, umugabane w'icipfuzo gihambaye ntukagucike. Icipfuzo gihambaye ni kubaha Imana, ni kugendana n'Imana, ni guca bugufi. Ntukiyime umunezero ku munsi ku munsi, wiyime umunezero ku munsi ku munsi ryari. Iyo ubitse mu mutima wa gahinda umubabaro ukavuga ngo ejo nzokora iki, kandi hari igihe kitokunda, uca wisanga wagiye kwa rujante, kuko hari shetani yaberekeza yagusanze mu ijoro iguteza akamuna n'akavuyo. Ngo so wundi uzosigira ibyo waruhiye, so wundi uzosigira ibyo waruhiye. Uri kugomba kwica kugira ngo ugere koki, uri kugomba gusamana kugira ugere koki, uri kwitera ije kubaregwa kugira ugere koki, uri kugira ihori kugira ugere koki, uri kuryaryanya kugira ugere koki, uri gusura ibinyoma kugira ugere koki, uri kwiba kugira ugere koki. Ibyo waruhiye se umuntu uzobisigira, ibyo wigoreye si bizogabanganwa nk'iragi. Tanga. Hari abantu mwabaye abagome ngo kwera abana banje gute, nimwe mwateje akavuye abana banje. Tanga uronke unezereze umusha wawe, kuko umunezero niba uronderera mu kuzimu. Mwumvira isigiba iribanga ngo tanga uronke, kuko ukuboko gutanga guhora hejuru y'ugusaba, kuboko gutanga imbabazi kurazihorana, umutima utanga imbabazi urazihorana. Yesu yadusizemwe akantu muri Matayo 6 biranditse ngo duhe ibyo kurya bidukwimuze, uturekure ibicumuro byacu nguko natwe umva twabanje, nguko natwe turekure abatugiriye nabi. Tanga uronke, nuronke ngo utange, tanga ngo uronke. Baba Kristo muhiga imihigo ngo Imana ningira neza, nirakugirira neza. Yawugirira neza uyima amata, yaguhaye amata. Wayimye amata, yaguhaye amata yamusore. Kwa amata bisigura umuka w'Imana ububasha, iminduka, protection, inyenzo, inkingi. Iyo tuvuze ngo Imana yaguhaye amata, uvuga hari umwijima yashize umuco, hari ubukene yashize ubutunzi, gukeanirwa n'igicaniro cy'umukama wabuze, kandi ari itegeko ryashinzwe imbyaro zose. Waracirengagije ko umuka w'idini n'ibindi bintu byawe. Wacanye igicaniro cya shetani utabizi, gihe waja kwiriga rusakuza usamba na wiba ngo motive wagiye kuvuga imburi. Imana izobasabirizaho muzombaze jewe itigeze ibebisha na gatowe. Imana bebisha kwe iyo akamogore babaye ndibokwe. Imana kuzinzi ko muri bikomere nta n'umuntu n'umwe nari koronka uhaje gikomere. Igihe muvuga ngo umugabo yagutaye ngo ngutogwa n'ubundi akagoza umubabaro, ukuri kwa Mungu jya ubwo nta muntu n'umwe ari kumoza imibabaro, bw'imibabaro yanje yari irenze. Nta n'umwe yari guha ngo byemere. Imvunja zigera mu bwonko, ibisebe bigera no mu mushaha. Tanga uronke kandi nuronke unezereze umushawa, kuko umunezero
niba urondera mu kuzimu mwari gumeje urumva none ubundi ni mukomeza mugakiranirwa genda mwubake igicaniro cy'umukama kandi mwami mushaka mu bavu Imana ni gupfumbatisha ni give you gawa birose ibyomba birose genda reka kurambirwa no kugumushira mu bavu kuko igicaniro cy'umukama nawe nushaka umugisha kandi ukiri kuri isi umubiri wose usaza nk'impuzu kuko nitegeko ry'intahava uzopfa nta kabuza kujya kwiremba ritotaye ku giti cy'itunda hamwe rihunguruka ahandi rikanaga niko n'urubyaro rw'umubiri n'amaraso rumeze hamwe rurapfa ahandi rukavuga icyakozwe cyose kirabora kiraherengetera uwagikoze akajana nacyo none ubugome bakugiriye reka kubukurikira kuko buzujana n'uwabugukoreye ndavuze ngo uwagusuzuguye reka kumukurikiza kurenga itego rya rudasumbwa kuko nawe azojana n'icyo gisuzugura gushize ko noba wubaha Imana umuhigo ubundi no ufise ubwitonzi kandi umwidegembyo no umuntu yubaha Imana umuvumo no wababishe ko tono dufate ubuhigwe bwagenewe ufise ubwitonzi uzi n'ubwenge ko ubwitonzi ni Imana kandi ubwitonzi no muri rutemutongora kuko umuriro ni Imana umwidegembyo w'umuntu yubaha Imana gatatu umuvumo wagenewe ababisha imivumo kuriko isubize kubabisha nawe umukama kuko ngo intungane Imana irayitabara mu magorwa yose imigani ya Salomo 18 ariko ababisha ayo makuba yose abagarukako amaraso ya Kristo adutwikiye ububasha bwa mutima mwenda butubeko inema y'Imana yo mitima yakigwiriye rwose urukundo rw'Imana rudusage rudasumbwa tubohorera amaranga mutima aduha umugisha no mugwiza dawa twese ubyagiye mu ijuru nongeye kuguha icyubahiro uri papa koko uri munezero wacu uri gahimbare kacu umaraso y'umwana wa Yesu Kristo niyo twogera ibyaha byacu byose turasabye ubudahangarwa bwawe butubeko iki gicaniro cya saa 9 kisamuye amaranga mutima yacu kibohoye ubudahangarwa bwacu twaremewe twasezeraniwe isi itararemwa natwe ubwacu tutarateranirizwa mu magufa y'ababyeyi batwibarutse twari twarazimiye kandi se watuzimije ariko turazimurutse nawe nutwakira turagusezeraniye ko tugiye kuba abahungu n'abakobwa bawe bwite ntituzokumaramaza ntituzogukoza isoni ntituzonezerwa no ku izina ryawe risuzuguritse mutima wawe mweranda mutugabire ibyangiritse ibyononekaye ibyo twatakaje ibyacu byazimiye ibyariwe n'inzige tubisubize kuko nawe ari wemeye urazigira ingabo zawe kubera twagutaye kubera twakubabaje kubera twarenze itegeko ryawe umuri ibikomere indushi bohora ababoshi ruhurira abarusha turihira imyenda dukiza ingwara dukiza imibabaro dukiza agahinda duhuze n'ubutore bwawe dutonganukirwe mu byo turimo byose tuzosazane itoto n'itotari dusazane n'abacu dukunda dusazire mu buntu bwawe dusazire mu mbabazi zawe duhorane umunezero turindwe kubabara mu izina rya Yesu Kristo twakiriye imigisha yose yagenewe ubwoko bwa rudasumbwa amen gira umugisha muri abana b'Imana utete urugoma kuba ubwoko bwose ubanga ndamupfunaguje ndamukatishije inkota ya mutima mweranda tugira amahoro iwacu tugira amarami iwacu tugira amahondi iwacu dusangwe nzawe n'ifeza kuko nibyo Uwiteka mukugwe mu bisuzuguro by'ubwoko bwose. Haleluya.